ivyiyumviro vyanje vyose niwe umuririmbyi ni Celebrates indirimbo The Wine niyo ndirimbo atuzane muri Black FM Rubambo ufashe ndakira umutumire wacu. Hayesi mwamaze kuvyumvira musoza Black FM tumeze bya mwavyumvise ariko kandi amakuru ni menshi cyane gose akakanya tukumwe n'umuririmbyi adasanzwe umuririmbyi kandi ubona ko ari umuririmbyi ariko araza bikoramwe neza kuva hari ariko arafashwa na Peniel kuva ari muri Mirror Makers. Ntangure ndamubwira ati karibu sana musaza. Murakoze cyane. Umeze bien? Ndashimye. I whine because you I what? Because you whine. I whine because you whine. Ico ni icongereza. Anyway, ndagusabi utangure uramutsa abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi b'ikiganiro The Star System canke ba Radio Black FM. Ndabaramukije cyane mwese abantu mwahisemo kumviriza Black FM ikiganiro ni Star System. Star System. Ndabaramukije cyane ni Celebrate namaze gushika mu bwami. Okay. Yes. Ewan. Karibu cyane big na mahoro. Oya. Barabahoro. Ni sako birikose ni sareka twifize byiza mutama Oleg hariya atwetse ko akadukurikirana ikintu kidasanzwe cyane. Asante sana bwana Oleg. Anyway bwana tangwa yari utwibwira uvuga amazina yawe muri rusangi y'abavyeyi bawe ayo muziki waguhaye hamace dutangura ro twinjiye muri mood nyene ni. Yes. Utuvugutire. Ku mazina nawe n'abavyeyi nitwa Sirabahenda Siriak. Okay. Mvuka imakamba inyanzarake ku muyange ku mutumba wa Ruvyagira niho muhira. Umuziki nawe amazina nkoresha ni Celebrate nkuko mwabivuze. Celebrate. Yes. Indirimbo yitwa gute? Indirimbo yitwa The One ni Congereza ariko twayanditse The One nyene mu kirundo ko nyene cyumvikana kukorohereza abantu kugira ngo bashobore kukivuga uko bacumva. Tutarinja neza ku ndirimbo yawe bwite dushaka utubwire watanguye carrière y'umuziki ryari? Umuziki nawe utanguye nkiri muto cyane kuko ndakunda kubivuga tukiri batoyi cyane ubona ku mariage ya kera yuko wasanga bazanye ibiradiyo bakose ibiradiyo aribyo bariko baravuza wasanga turiko turatamba umuziki cyane. Bigenda birakura uko nyene haragera igihe rero ntangura kwandika indirimbo zanje ndibuka muri 6e umwanya wo kuririmbira amanota naririmba indirimbo ziwanje. Aho uciye unsubiza inyuma gatoya muri mood nimba wibuka mu kurimbira amanota tubwire imwe mu ndirimbo wakunda kuririmba avuga ati veme ndimo ndabemeza. Oya vraiment muri uno mwanya no ndabahenze nazo nibuka n'indirimbo nahereye ko kwandika nawe nibuka kabisa. Wagiye muri studio ryari ku ncuro ya mbere wisanga muri studio ni ryari? Ku ncuro yanjye ya mbere kujya muri studio yaba hari ku itariki 8 z'ukwa mbere muri 2023. Yes. Hari umwaka ugiye muri studio ubu tuvugana ufite indirimbo zingahe? Iyo ni imaze gusohoka yonyene niyo ndirimbo maze gushira hanze ariko indirimbo zozo zirahari zimaze kurekodinga. Wahuye tugenda dusatira neza ku ndimbo yawe bwite wahuye na Peniel canke winje muri wafatangwa gufashwa na Mirror Makers kuva ryari? Peniel mvuze aho twahuriye igihe kinini cyane duhuye kuko urabona turi mu karere kamwe mwese muri abanyamakamba. Twese turi abanyamakamba mufashanya hagati yanyu turetse no nawe n'umunyamakamba mukoresha gatumba. Oya nta gatumba karimo gusa Peniel umuntu dusanzwe tubana mu majambo make ni makamba. Ni makamba turabana kuko sino kwitwa n'inzara ndi impande yabo nogenda no mu gikoni wabo nkavuga ati nkatora ivyo nshaka kuko ni muhira rero nico gituma twaciye twaramenyanye. Bisanzwe no ko rero twari dusanzwe twese twari crew nk'abantu bane twari hafi cyane twakunda kuba turi kumwe mu mateatre mu bintu by'imiziki nyene twandika ariko abo turi kumwe cyane ubu ni Peniel niwe twari kumwe urumva icyo gihe cyose twagumye niyo twatanguriye gushikaho rero n'ubu rero ari no urabona ko ari we yadutanguriye cyane muri bino bintu by'umuziki. Yes niho rero naje ndi ni Bujumbura nibisanzwe twaciye tubonana uko. Yes.
wow no ariko rero je ndafise nakabazo kuri wowe nyene apeni kuba yivuga iyo mobile ko twavuze ku munsi wa ejo na hirya yejo amaze gufasha n'ivyo benshi ariko muri ivyo yafashije bose yamutera kagere wewe meze gute kuri wewe programme zawe zimeze ubwo nawe niyo vyagenda fresh utavumubwira ngo yafashije nkuko yafashije abandi ndibaza ko icyatumye amfasha atacitse intege nuko azi uko nakuze canke azi ukondi ivyo babiri mu bintu vyamuhaye inguvu gushobora kumenya ati nahemukiwe na benshi ariko uyu wowe naho yompemukira abavyeyi barashobora kwicara bo ubwabo nabo bakabijamwo mubize mw'abavyeyi ko Sa penye ni pasteri sinzi yuko azoza gukora ivy'imiziki ngaha by'inkundo n'intuze ngaha anye sinibaza yuko umuntu uze bajya baba bagizwe gutunganiriza abantu sinibaza yuko iyo hageze yuko batunganiriza umuntu abanza kumubaza ngo wewe nguva mu idini rya ufitanye amasezerano nyabaki na Penier canke na Mirror Makers Mirror Makers ni maison de production iri kiramfasha mu bikorwa byo nkuko bikomeye ni partnership mu majambo make hariho tera intege mu bikorwa tuba turiko turakora nawe sundi ni munyarwanda ngira baramuzi cyane hano muri kino gisagara akora umudandaza niwo adufasha Mirror Makers nayo ni maison de production kazadufashanya mu iyo partnership aba ni Hugo Media nibo basanzwe bagiye turi kumwe nibo bazoza bakora ama video yose azozaza mu ndirimbo zanje zozivuye muri Mirror Makers Hugo Media yes Hugo Hugo gisiguri Igo Media ni Igo ya indi nyene hari yanyimuye hari makamba tuzi Igo Sports inuzanye intware Victory Igo hacho bihuriyeko Victory Igo no mu manitsi w'ibitabo ndabizi ivyo vya Victory Igo ni nyene Igo nganiza rya boss peut-être ko sangara mu inspire ico kibazo ni chao ariko bidagambo nako tuna Logic Jamal muri iyo team Logic Jamal irimo nawe cyangwa baramurishe bisanzwe gusa Logic Jamal twara murishe bisanzwe kuko twari twapanze ko twoshobora gukorana mu ntango ariko bivanye nuko hari ibintu byitayemwo byatumye peut-être ko bari bafatiwe kandi hariho n'ibindi byabitumye mutamari yemera ikintu yiboneye Penier yarindi impapuro ivyanditse uwe arakubwira ati kugira nemere nkuko nabubwira ati Big ni journalist arambwira ati ntamubonye kuri micro sinemera ko ari aravuga ati nanje abantu ababonye ibikorwa bakoze singeze cyo gituma Logic Jamal yaciye akora ibyari bikenewe ariko mu nyuma turi kumwe n'aba ni Igo Media babikora neza cyane muzobibona mu ndirimbo ziri imbere zigiye kuza ndetse n'amasanamu ari karaca kuri YouTube ibiganiro y'ama interview murabona yuko afise kara nziza babikora neza cyane kandi festation vraiment merci beaucoup amasezerano mufite na Mirror Makers ameze gute aranditse nayo kumunwa mbega kumura ni partnership canke umuririmbyi official wabo ni partnership yes abadatahura partnership ushatse kuvuga turiko turafashanya ni cyagihe nibo bahagarariye ibikorwa byanje mu majambo make no kuvuga nta kintu na kimwe woza ko indirimbo zose zibazwa Mirror Makers zizokorerwa muri Mirror Makers zizokorerwa muri Mirror Makers usibye ko sponsored na Hugo Media muri video umusponsor ni munyarwanda okay linda muri audio ni Mirror Makers video sponsor munyarwanda hama iyo Hugo Media nayo navuze nti audio Mirror Makers niyo zikorerwa kwa Penier Kamikaze video izo bari Igo Media munyarwanda ashiramwe uburyo akavuga ati hari ahantu arakeneye video vixen murashobora gukenera imodoka peut-être magiye gukorera hari uburyo none kumengo bani benshi hageze ikinja bizogenda gute kumengo ni benshi hageze ikinji harimo wewe nko muri inzu bakeneye icinjira kuronka ko harimo Igo hariho munyarwanda hariho Penier yabo bantu bose bizogenda gute ibyo ni ibintu biri inyuma tuzinanye mwo twebwe nyene bitoshobora kuvugirwa kuri micro ariko bimeze neza amakenga ntiyobura ndavuga hagati y'abakunzi b'umuziki mu rusange abantu ni benshi bari inyuma yawe nawe uri mugi wawe amafaranga bariko bagira bakumenemo uzoyaba haboswe ari batatu umwe ati tora undeke
tora undeke nibaza ko umwe wese kugira aze dukorane twabanje kuganira nta kintu na kimwe kigeze gikoreka atabiganiro bibanze ko haba hari uko twaganiriye rero bisanzwe bihari umwe wese arazi uko twaganiriye yes nuko bose kandi ikiganiro yatibagiye Eno twakire penye tumwakira tubize tubwire ko mu kanya tumugebwe muri party ya kabiri penye rameze neza I'm good. good sana Jemeze neza cyane ndamuse abakunzi ba Black FM. Gera microphone ndagusabye penye Kandi n'amahoro y'Imana bane nawe. Neza cyane penye kamikaze canke kamikaze ndugu yangu nataka kunibadilisha taweza abandi ariko sasa ufisa amazina menshi hari penye kamikaze n'umumesha makuru je ni ndagije Imana Peniel niwe mumenyesha makuru Peniel kamikaze ni manager hanyuma kamikaze nation is a rapper. Ko ni brand nyinshi none gamusanze nuko nyene turagerageza kubaho gutyo nyene nta kundi turi bubigenze no uyu murivyi wacu yavuze byinshi ndavuga celebrating anyi yatubwiye kuri kontra je shaka magana kuri kontra ya mwowe nawe kuko je navuze n'uwese wavye ko twavuga igiswaka mu kiganiro abantu wafashije ni benshi cyane kandi wafashije benshi hafi nk'icyo ngishira kwijana niba kembo n'umengo bagaka kakubwira ati penye warakoze ariko mu Rwanda sinibaza ko hari uragaruka nta uragaruka hajya afajije nde nande ubwo abantu bavyumve neza no musi simpava ndabavuga kuko sivyo byanzanye cyane ngaha mugabo babimenye ko bahari ko kigaruka kibambe garuka tseko jewe kandi abo bose Imana ibandanye ibahezagira ni vyiza cyane ni vyiza yuko ubuzima bumera gutya ninde yababaje Peniel vraiment je simbabaye ashobora kuba ari umuntu yababaje Peniel je simbabaye wamuze karisho I'm good more than kunyisha ari karisho ya Peniel ashobora kuba afite umuntu more than good je meze neza cyane gusa abantu bakurikirane the one bakurikirane the one nta wundi munivyi ubunye hari bakurikirana te the one oya ntiturasora project ya Jocelyn Hood urumva ko biri kose mugabo naho batokurikirana the one akakanya na Jocelyn Hood n'atandi mushasha project ziwe kameme bagende project ziwe zirahari kuri YouTube so nawe nyine baraja kumura muga kano kanya turi ngaha ni the one media tour and we good anyway kontra ya celebrate nawe wimeze gute burya execution sico kimwe nijya kontra wewe uba warateguye tuzokora kunuku execution ni umuntu kukuzanira ibintu byose bitekeye akakubwira ati ushaka rero bino bintu umfashe kubikora ya ikintu kihari muri kano kanya audio ibazwa cyane hariya kwa Munyarwanda kuko muri execution yayo no twebwe ni nkujya ikampuni yogira umuririmbyi hamika muzane tumuririmbyi twagomwe kaza ngahi wawe hanyuma mumukorere indirimbo zinganuko nawe ukavuga ati sawa kuko nyama ndabivuga abaririmbyi amahera sikirenga ukavuga uti sawa unoni yaza ngaha turakeneye amatara turakeneye imashine n'ipfa tuyisubire tuyikoreshe hanyuma mukavyumvikana ko bakavuga bati ari ngaha hanyuma bagavuga bati reko duteye indi ntambwe raba ingene video zoboneka hanyuma nawe akaca avuga ati jewe burya ndafise abantu basanzwe bakora ibintu by'ama video hama Igo Media tukicara tukaganira nabo bakavuga bati bimeze neza kontra rero ihari siyo kuvuga ngo ni indirimbo zitatu siyo kuvuga ngo ni umwaka siyo kuvuga ngo ni misi ngana gute kontri hari ni nkuko no munsi yovuga ati mzee unajua nini sasa ntehe ate bana jewe ubu ndagiye muri iriya studio hariya hanyuma akantamubwira nti brother je turashobora kujana hariya cyane ni tujana Okay, mba nta kontra yanditse hari. Nta kontra yanditse hari. Kontra yanditse gute kandi wumva ko ari gusupportinga. Afise ahantu afise kontra and then abo bantu bafitaniye kontra ari bo bateye intambwe baza muri Mirembe. Wowe woza muri Black Record kuri coding indirimbo mwogira kontra. Okay. Nabitawe. Ubu nshye bitana. Ofite kubera yuko narinzi yuko
igihe watubwiye tushaka ikiganiro cyo muhungu wavuze ati umuhungu wanje Ya rero muhungu- twamenyereye umuhungu wanje. abantu bawe watubwiye ngo abantu hano hari makamba bigina ugize gake je namenyereye umuhungu wanje kubera kuri ba Jose ni ba Badobado bose ni umuhungu wanje kameme kuko jewe sinigeze nanka umuririmbyi n'umwe yipfuje kwicarana nanjye Badobado yarabaye imyaka myinshi muri Million Makers ata contrat afise mugabo abantu bamuzi nk'umuririmbyi wa Million Makers kandi nta control kandi nibaze ko ku bice bigera nko kuri 30 basi mvuge gutyo iproje yakoreye muri Million Makers y'abindoto zakoze neza kandi benshi barambonamo cyane muri iyo proje kubera gusa yari umuririmbyi w'indero yihangana nasaba ikibigenda uku we did it. Anyway mbego tugomba ngo telefone tuvugane na no muririmbyi wacu dufise ngaha ariko tushaka kumwe we gato ntuje kure tubandanye turafise programme nyinshi no munsi nta kibazo turagenda